tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Ngira mfata umwanya mutonye dusangire ijambo ry'Imana. Amen. Bega murakunda ijambo ry'Imana? Abantu bakunda ijambo ry'Imana bavuga ati amen. Igicigwa ngomba ndabaganirize ni muri bya vyigwa mu minsi iza muzonsororera kuba narabigishije. Muramaze kumva ko ari ivyigwa mvuga gutyo? Muramaze kuvyumva? Ari ivyigwa bigoye, ni nk'umuganga ariko arakuvura. Ukumva umenga aragucumisa urushinge mugabo ariko aragukiza nyene. Hanyuma inyuma y'imisi wewe nyene witwara ati muganga warakoze kuncumita urushinge. Ubu rero singomba cumita nishinge jewe, ngombe nigishe ubutumwa bwiza. Mugabo ikintu ngomba nigishe mu Misiri imbere uzoza kumpezagira. Okay, tujana hariya mu Tesalonike 4. Tesalonike ba mbere, cyo cya mbere Paulo yandikiye Tesalonike igice cya 4 ngo bampere ikigwa cyane ngaha ku murongo, usome umurongo wa 2. Tushaka kujana umuntu wese afite Bibiliya aje muri Bibiliya yiwe, iri mu telefone, iri mu mapuro, wese aje muri Bibiliya. Murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari vyo. Icimana igomba no kwezwa kwanyu no kwirinda ubushakanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kugubaha. Mashimeshike umwami wacu. Murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari vyo. Ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabwira ivyo ari vyo. Icimana igomba. Umviriza bani mana, igihe cyose bashitse ahantu bavuga ngo icimana igomba, ukwiye kucyutira attention. Umviriza rero ngaba bavuze ngo icimana igomba. Igomba iki? No ukwezwa kwanyu. Imana igomba ukwezwa kw'ishengero. Twese twati kwezwa kw'ishengero. Batubwiye kandi ni Paulo vraiment aravuga n'amajambo. Paulo numuvuga butumwa canke ni ntumwa bakunda kwita umuapotre wa grace. Umuapotre intumwa yatumwe kuvuga ibijanye n'ubuntu bw'Imana. Ariko mwumvize mu majambo yibakomeye cyane, bimwe mu bintu agaruka akavuze ngo iki ni cy'umwami wacu agomba, ashaka ko ishengero ryayo riba irigize gute? Igejejwe. Amen. Sirema ko ari inyungu zikomeye cyane kubijanye n'ishengero ryejejwe. Ari Imana, reka ndababwire gatonyi imbere ko tubandanye no murongo. Satani ashobora kwataka umuntu asenga bikamworohera, ashobora kwataka umuntu afite ivyandiko byinshi mu mutwe, afite ubumenyi bwinshi bikamworohera. Mugabo umuntu yejejwe arateye ubwoba. Ishengero ryejejwe rirateye ubwoba kuri Satani. Ishengero riri hori ryejejwe ni ishengero umwasi atinya, ni ishengero Satani atinya mu buryo bukomeye gose. Uburyo Satani yaciye intege ishengero, yagabanije ubushobozi bw'ishengero, yakuye ukwera mu ishengero, yazanye abantu ahantu ibijyanye no kwera no kwezwa atagaciro bigifise mu ishengero rya Kristo. Ivyo rero bice bizana ahantu ishengero riba weak, bacika abantu bari faible ahantu hose. Satani amena hashaka agadetruiza, akinjira agadetruiza, akinjira agadetruiza. Mugabo iki kintu ndafise kwizera gukomeye cyane, ntamwe cyosura kuvuka mu ishengero, cyosura kuba target y'ishengero, cyosura ku ikintu umuntu wese ariko arakorera ko ku munsi
bantu Imana mwotangura kubona ishengero riduga mu bushobozi nka bumwe ryari ririmo bwa mbere mu gihe cy'intumwa. Praise God. Alors ngwigirire ibyo Paulo avuze ngavuze ngo icyo Imana igomba nuko abantu ba ishengero ryabo twebwe ducikabera. Icya kabiri bandanya ko mwirinda ubushakanyi. Icya kabiri mwirinde ubushakanyi. Iri jambo bavuze ngo mwirinde ubushakanyi mu yandi Bibiliya mu zindi ndimi bavuga ijambo ngo mwirinde ubusambanyi. Praise God. Nico kimwe nirindi jambo kenshi na kenshi rikoreshwa igihe bariko baravuga ubusambanyi. Haleluya. Twese bati kwirinda ubushakanyi. Alors teme ngome ndabigisha no munsi ni nyene ivuga ngo kwirinda ubusambanyi. Abagati pasa iyo teme uyizaniye iki ndaza kukubwira iteme irakomeye cyane. Iki ni kintu kitavugwa mu eglise umenga baragitinya. Je sinza ntinya. Ngira mvuga ibintu bikomenga kandi bizogufasha. Izi ni za message muzonsororera kiki. Praise God. Somera Derek. Kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri. Ibi nzobizako kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu giriki no mu kubaha. Hagira bita kubaha umubiri, hani ikintu bita kuganziriza mu kwezwa. Ibi nzobigarukako imbere. Mugabo nagomba no munsi mpagaraye kuri aka kantu gusa yavuze ngaha ngo mwirinde ubusambanyi. Haleluya. Nayivuze ngo Imana ishimwe cyane. Alors ubusambanyi ni iki? Definition y'ubusambanyi ni iyi. Ubusambanyi ni iki? Ubusambanyi ni igihe cyose umuntu aryamanye n'uwo batubakanye. Iyo definition yumvika? Ngo ya. Igihe cyose umuntu ahuje ibitsina n'umuntu batubakanye arasambanye. Iyo definition itahuriza. Reka mvugane n'aba gusa bonyene nibo mbona abakuzi bashaka kunyumva. Praise God. Ico kiratahuriza. Okay. Just inza ntinya. Twese bati kwirinda ubusambanyi. Kwirinda ubusambanyi. Kwirinda ubusambanyi. Twese ati kwirinda ubusambanyi. Alors, igihe Paulo avyandikisha ishengero ry'Itesalonike ntiyavuze ngo ba jeune mwirinde ubusambanyi. Ego ushobora kuvuga gutyo kuko ari igihe Paulo yavuga ikintu akavuga ngo basore agatumbereza ngaho. Muganga yavuze ngo ba jeune mwirinde ubusambanyi. No. Yabwiye ishengero ryose sirema ko ryarimwo abantu batandukanye ku myaka itandukanye ababwira ijambo ngo mwirinde ubusambanyi. Mwani majambo iki kintu cyitwa ubusambanyi bantu Imana ntamwe ndacisa ingwara ni ingwara ishobora kugwara umuntu wari we wese. Namwe ndacisa ingwara ni ingwara ishobora kwataka umuntu wari we wese. Ni ingwara yo kwita hasi wari we wese. Umupastori yo musesa hasi. Umusenza senga n'amavi agakoboka. Iki kintu bita ubusambanyi cyo mukubita hasi mu gihe atize kukirinda. Umuvugishwa n'ibiri mwino akabimenya. Igihe atigishijwe ibintu bita kwirinda ubusambanyi iyi ngwara yo mwataka ikamukubita hasi. Umurimbyi aririmba agakorora ijuru, abamarayika bakaza guhimbazanya n'ishengero. Uwo murimbyi atize ibijanye no kwirinda ubusambanyi. Ubusambanyi umugiriyayo umugira kanya gatonye cyane. Ni ingwara atamuntu numwe yoyeshapa afite imyaka 18 cyangwa afite imyaka 78. Ni ingwara peu importe ahantu umuntu ageze mu myaka yaba myinshi cyangwa mike, yaba yubatse cyangwa tubatse, yaba tunze cyangwa ari umukene ruhebwa. Iki kintu kiramukubita hasi. Umutunzi ruhebwa wa undi hejuru cyane iki kintu kiramukubita hasi. Umuntu umukristo mwiza cyane
atanga ikigira 10 yigisha ijambo ry'Imana amaze kuzana abantu benshi kuri Kristo Yesu, iki kintu kiramukubita hasi. Pour dire yuko ivyo ngombe mvuge si vy'abajene, ivyo ngombe mvuge si vy'abantu batubatse. Ngize iminsi numva n'utuntu bavuga ngaho hanze siko mwe mumaze kuvyumva vy'abantu bita abashuga daddy n'abashuga mami. Muramubumva abantu ngabo? Mugomba mwigira abantu bamwijuru rero. Sabajene bajya abantu bariko barakora ivyo bintu ngaho hanze, sabajene bonyene. Abantu bariko barakora ibintu aho hanze ni mwe muyinjiye, ntegerezwa kunigana nayo, ntegerezwa kugwana nayo muri rishengero. Praise God. Ni mwe muri kirakura aho hanze, ntegerezwa kwa advertise ishengero ndababwire n'ibintu n'ingaruka zifatanye n'ivyo bintu. Praise God. Ibiro Paulo yavuze ngo bajene mwirinde, yabwiye ishengero ryose ati uwari we wese uje kuri garde wirinde ubusambanyi nibutemvye abantu badasenga, ubusambanyi butemvye abantu batabwirinda, ubusambanyi nibutemvye abantu badafite knowledge, badafite ubwenge bw'ijambo ry'Imana, ubusambanyi butemvye abantu batirinda ubusambanyi, ubusambanyi nibushira hasi umuntu jare atavuga mu ndimi zitamenyekana. Yo ubusambanyi wozivuga indimi uri kurabukora. Ubusambanyi bukubita hasi umuntu wese atabwiri, uwo ari we wese ashaka bavuga indimi z'abamarayika n'iz'abantu bushobora kumukubita hasi. Kubera ikintu no bukubita abantu benshi hasi ni kubera icambere ntibafise ubumenyi bw'ingaruka zavyo, ubwa kabiri ntibirinda kubera atazi ingaruka zavyo, consequences zavyo, ntibashikana birinde. Ubusambanyi utabwirinze pepo ticuri bugukubita hasi. Uwo ari we wese pepo ticari uwo ari we wese ushobora kumukubita hasi. Alors niba ukuri kuratubwira ngo mwirinde ubusambanyi uwo ari we ni Imana ikatubwira ati mwirinde ubusambanyi, kandi vuze gutyo lamvuze ngo abatubakanye burya mvuze ati n'abafiance mwirinde. Fiançailles ntirekurira gusambana nyine bandabana no hegari umuntu avuga ati namaze gupresent umufasha wanje pastor kiraheze nitwakuhezagiye. Haleluya. Alors Bibiliya rero umvize ijambo ry'Imana rivuze ngo mwirinde ubusambanyi. Nindavuze Imana rero, Imana iratangaje, Imana iratuzi. Imana urabona niyo yadukoze, reka ni akarorero mura nk'umuntu yakoze ino stilo, kimwe mu byo atubwira acatubwira ati yo stilo ikora gutya hama igizwe n'ibi, wowe ugacumenya biciye kwa ikoze ibiyigize, ukamenya n'icyo ikoresha, ukamenya n'icyo yirinda. ashaka kubwira ati isiro ukaba ugomba kuyikoresha neza, ntuze wigere uyandikisha mu ivu gutya kuko imisenyi iratuma stilo iziba. Alors nukeneye kunegosha n'umuntu yakoze stilo, igihe yayikora arazi ibigize, arazi n'igikorwa yikoreye, arazi n'ivyo yica kugira ntiguhe ico yayikoreye kugira iguhe. Alors ico ukora ugomba kunegosha nawe, ugomba kumubaza ibibazo byinshi, genda wikore stilo yiwawe. Mugabo ushaka gukoresha iyo yakoze, umviriza impanuro ziwe, umviriza ibyo akubwiye, hamubikoreshe. Utabikoresheje iyo stilo ashobora kutazoguha icyo yategerezwa kuguha. Alors mwibuke twe nitwiremye, Imana niyo yaturemye, hama irazi umuntu ingena ameze, irazi n'ibimugize. Mugabo niki kintu bita ubusambanyi, irazi ingaruka zacu ku buzima bw'umuntu. Imana ivuze ngo wirinde ubusambanyi, nuhave wiyumvira ngo Imana ishatse kukubanira. Nuhave wiyumvira ngo Imana hari icyo hinduka kuri yo, nkamwe abantu bose babaye abasambanyi bagombe bagira ibyo bashaka byose. Imana iguma ari Imana, iguma imeze kwa kundi nyene, mugabo ubuzima bwabo buzosambuka akubera ukundi Imana ikunda abantu. Nicyo gituma byatumye yindi ubusambanyi, irazi ubusambanyi cyari cyo, irazi nico ukora mu buzima bw'umuntu, irazi cyo vyonona mu buzima bw'umuntu, irazi ingaruka zabyo mu buzima bw'umuntu, irazi ubusambanyi bwinjiye mu rugo ibica biba, irazi ubusambanyi bwinjiye mu buzima bw'umuntu
ibice bikwirikira. Cyo gituma Imana mu rukundo rwayo kandi naho yoyo idahinduka abantu basambanye, mugabo irababazwa nuko abantu basambanye. Kubera iki? Ni nk'uyu muntu yakoze ino stilo asanzwe uri kuyandikisha mu ivu, yobabara kuko iyo stilo ugomba uyice. N'Imana vyoyibabaza cyane, biranayibabaza cyane ibonye umureko yivayanga mu busambanyi. Kubera iki? Irazi ubuzima bw'ingene busomerejo, irazi imbuto ariko aratera mu buzima bwiwe, irazi imbuto ariko aratera apana mu buzima bwiwe gusa n'urungano ruzomukomokako. Imana irazi ivyo bintu ariko aragira imbuto ariko arabira muri kazoza ku buzima bwiwe. Cyo gituma Imana ivuga ati hey bana banje mwirinde ubusambanyi. Mu yandi majambo ni nkaho Imana ivuga ati wirinze ubusambanyi nufashije Imana, wowe urifashije wenyene. Mwumvirize ibanga rero ahantu riri, Imana imbere y'ubusambanyi nibasenga ubusambanyi barabwirinda cyonyene gusa. Muri imyaka maze jewe nkorera Imana, ndamaze gufasha abantu baguye mu vyankibi bavuga mu ndimi zitamenyekana. Barambwira ati pastor, ati jewe nagiye kuramutsa umufrere, turasenga turatogota turi babiri mu nzu, ati vyuya birabira muga vyarangiye twese twisanze mu gitanda. Ndabaza muri kuvuga mu ndimi zitamenyekana, atego changamenya ati ubusambanyi niburindwa no gusenga mu ndimi zitamenyekana. Ubusambanyi babwirinda mu kubwirinda. Kazeta arabaye. Reka uno munsi mvuga amakonsekansi makenyi y'ubusambanyi, nibaza ko introduction yanje yumvikanye. Reka nzana amakonsekansi makenyi, ingaruka zikenyi y'ubusambanyi, hama ku munsi wa kabiri ngo mvuge konsekansi z'umubiri, konsekansi physique, hama nzovuga konsekansi spirituelle wa gatatu, hama dimanche nzovuga ibintu wogira kugira wirinde ubusambanyi. Praise God. Konsekansi ya mbere, somera hariya muri 1 Corinthiens 6 verset 16. Mbere n'ubu hari ico muhomvye gose kuko musubiranamwo mukaburana. Uri kusoma kombi? 1 Corinthiens 6:16. Ntimuzi yuko wimatanya n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe, kuko yavuze iti bompi bazoba umubiri umwe. Konsekansi ya mbere, ingaruka ya mbere ubusambanyi nuko usambanye n'umuntu muhinduka umubiri umwe. Muhinduka iki? Umubiri umwe. Iki rero kiri très dangereux cyane. Mwene majambo nkakavuga ati gusambana niyo mere moye yo gufatanya abantu, imibiri y'abantu. Nta yindi spago ihari yo gufatanya imibiri y'abantu keze ubusambanyi. Ubusambanyi umuntu asambanye n'umuntu burya naho numenga bavuye mu cyumba, umwe atashi wabo undi atashi wabo, burya umwe atahanye uwundi undi atahanye uwundi, nta numwe agiye yirebanga. Ugiye biba ngo ubusambanyi bubaye habaho imibiri guhura gucika umwe. Mu yandi majambo naho ubona umenga uritahanye, burya ni witahanye ujanye parti ya wa wundi mwari kumwe, na wajanye parti wawe mwari kumwe. Ikiri très dangereux ngo ndabasigurire ngaha, reka ndakibasigurire.